ndabizi yuko mwege muri mwege atamuntu umwe arabita shetani, ariko nimba ari umuntu wa mbere tubona muri Bible Yesu yise Satani ni Petero. Rero ndashaka mubona ubuzima bw'uyu mugabo burimo vraiment variete. Uko uravyumva burimo ibintu bidasa. Haleluya. Ikindi gihe Yesu yari yiviriye Getsemane, yari yasenze yemeye kwankontra umusaraba, ariko wa wundi Petero emotionere ahuruduka. Uravyumva Yesu baraje kumufata, Petero acomora urusu, uravyumva arakata umutwe w'abaroma b'abandi. Yesu aravuga ati mana yanje Petero warugifise imbugita. Hoba hari umuntu ari muri timu yanje akigendana imbugita. Ariko nyene Petero il est du genre agendana Bible n'imbugita, byose arabigendana. You never know icokenegwa n'icofasha, kandi n'Imana ihora iteba kwishura, rimwe na rimwe birakenewe imbugita. Yesu ashimwe cyane. Rero uwo ni Petero, bwira umucana uti ni Petero. Siko Yesu acarafata kwa gutwi aragutora arakubandikako. Yesu ashimwe cyane. Yesu acararara Petero. Oriyo yukuraba baje kumufata ati Petero ngenda kubwira ikintu kimukwiye kumenya. Jewe niyo nari kuba nashatse gutabagwa, sinari kwikora kuri iyo mbugita yawe, ntari nzi nuko ufise, uravyumva, ariko no hamagara ijuru, ingabo n'ingabo, region na region zikaza kwentervena kubganje. Ariko nimba abantu baje kumfata, baje guhuza n'umugambi w'Imana, baje gushitsa ivyanditswe, reka kuba emotionere ku rugezo rwaho upinga umugambi w'Imana. Yesu acarirekura aremera aragenda. Kandi muribuka yuko Yesu Petero amwe ati tutapigana. Habata kubeba, habata kunitoa mikono, tutapigana. Yesu aramubwira ati Petero wewe umviriza, hazoba hataraba no mu gatondo izuba ritaranaka, uzobeje kunyihakana gatatoya. Hapana. Ndabona aryamye avuga ngo yango bijya ntibishoboka. Ariko ntiyanabajijwe n'umusirikare, yabajijwe n'agakobwa gato akamwe ngo n'uyu ngo asa nabajya abantu, aramwihakana. Ariko Petero acarumigora avuga ati je vraiment ndumugafere, simbere no kwegera n'Imana, ndisubire mu byo nahora. Arabigize gute? Kubera iki abantu b'Imana kenshi iyo tunaniwe mu nkomezi zacu tugira tendance yo guca duhunga Imana, kuko hari igihe mu buzima bwacu twibaza ko turi capable, hari n'igihe mu buzima bwacu twibaza ko twohagarara mu vy'impuhemu mu nkomezi zacu, hari igihe mu buzima bwacu twubakira kuri kapasite zacu. Ariko kandi habaho nibihe Imana izokwigisha ikoresheje intege nke zawe, kugira ngo ikwigishe yuko idashobora gukora umugambi wayo n'umwe yubakiye kuri kapasite zawe. Ariko Imana ikagushira mu kibanza aho igomba kukwigisha yuko icizokora cose ikoresheje ubuzima bwawe bizoba ari kubw'ampwemu wayo, ariko apana kubw'inkomezi zawe.